Umugabo wanje canke uwo nafata nka fiance yasanze ndi umukinyi. Je donc nagiye kuvumbura ko nawe afise impano yo kuba umukinyi, akagira impano yo kuririmba kuko kuryama ni kuri bose ariko kuvyuka ni kuri babandi baba bagiriwe ubuntu n'Imana. Waba uri muzima gira akajambo kamwe canke amajambo abiri yo gushimira Imana, ubwira Imana ko ari nziza canke uyishimire mu buryo ushaka wifuza. Antuka ntihabuze ikintu Imana imaze kugukorera co tuma iba impamvu yo gushima Imana. Muri kano kanya ni Daniela Koze mu kiganiro canje kuri Senga Media TV. Kora subscribe niba utari bwabikore, na cane cane ugire like canke j'aime nimba ikiganiro wagikunze, ukore share canke partage, ariko cane cane commentaire yawe please. Commentaire yawe iramfasha nkamenya ati ndiko nkora gute canke ikiganiro wakibonye gute. Biramfasha nimba ari umutumire uba wifuza yuko nzana, biranyorohera cane nsanga ndiko ndakora neza. So nko mubibona rero si umutumire wanje nko mubizi iminsi yose ndi mpari, atari rya kiganiro c'impanuro mba ndi kumwe n'umutumire kandi bafise amakuru mashasha kandi amakuru yanje uratse ko atakinyoma bavanzemwo. So uyu munsi rero nagiriye ubuntu n'Imana, ndi kumwe n'umumanager, umuboss, umuntu avyibushe cane, umunyemano. Aravyivugira reka ndamwakire. Turabakiriye mabuja. murakoze cane Kuba ngo ufise ubwitonzi cane. Nditonda nyene kubera ko hari igihe biba ari ngombwa kandi nico twahamagariwe muri make twahamagariwe kwitonda cane gose. mugihe baravuga ngo mwahamagariwe kubabera nk'uko yabahamagariye. Okay, No kwitonda birimo. twahamagariwe kubabera nk'uko yaduhamagaye ari yera, ariko na Bibiliya iragaruka ikatubwira ngo tugire ubwitonzi nk'ubw'inuma. Oh my god, nibagiye tugire ubwitonzi nk'ubw'inzoka, ariko tugire ubwenge. Daniela ni wewe kwanza wancanganije. Tugire ubwenge nk'ubw'inzoka, ariko tugire ubwitonzi nk'ubw'inuma. Bisigura ngo Byanditse murinda. oh my god. Oya ntavya oh my god. Daniela rero. Mugira ati byanditse ngaha. Okay, narabisomye muri make muri Bible. Muri Mariko. Je sinje ngaha ngo mbeshe. Urabizi Dani, mu bisanzwe iyo umuntu avuze ngo Bibiliya ivuga ngo hako urenza ko muri Bibiliya ku majambo Imana canke ku majambo yanditswe muri Bible, ngo niwarenza ko ngo ibihano ngo my god, mpava mvuga nyene bitari Ivyo navyo vyanditse. Ivyo navyo vyanditse. Amaraso ya Yesu amboneke ko mugabo iyo urengeje ko nyene ngo ibyago bikurenga ko ari byinshi, kandi iyo ugabanije ugabanywa kuri wa mugabane w'abazoja mw'ijuru. N'ivyo navyo vyanditswe mu gitabo cyane. Sinakubwiye impamvu none ntariko ndashaka kwinjira indani cyane ngo ndakubwira ngo nabisomye hana nohava mvuga ngasanga navuze ibitabereye canke nabeshemwo basi muri make. Mbo umutumire wanje ku ncuro ya mbere agitangura kuvuga, murabona ingene ampangayikishije. My god. Arambwiye ibintu vyinshi. Poreza. Sasa idadara abakozi babakora bagukurikirana ni rya mbere tukoranye kuri Senga Media TV. Abariko baragukurikirana muri kano kanya bidondore mu buryo bwiramvuye. Okay, nitwa Solange Irakoze. Mazina yanje. Benshi bakaba banzi ku kazina ka Soso Faraja. Hama ndi umukinyi wa filme canke komedi, iyo bishitse byose genda vangatiranya. Ego numvume hama yo basha nari nibagiye kubabwira ko nubatse vraiment nkaba mfise umugabo umwe, apana benshi umwe. Kuko benshi ntabwo no bashobora muri make. Muga muri filme miraho nabonye umengo ufise benshi. Nta kibazo, ni filme nakubwiye nivyo nahamagariwe, mba ndiko ndahanura, mba ndiko ndigisha babandi bafise benshi kugira ngo bamenye yuko fendofe bazobura iyo babashira, kuko nguyu umuntu atambikije muri make iyo uri kugenda utambikije uratabuka fendofe utabukira mw'ibarabara. Urumva biradusaba ko twiyegeranya muri make. Ego n'umwana umwe. Ego reka ndabibutse yuko uyu muntu mubara turi kumwe, sinzi ko mwibuka ikiganiro giheruka aho mwabonye ndi kumwe n'umwana afise amajambo menshi cane
amajambo menshi yaramfashe nabi uyu akaba ari we mama wiwe rero nashoboye kumuhamagara kugira ngo tuganire ku bijanye n'umwuga wiwe ndetse no ku bijanye n'umwana wiwe. So tutarinjira muri birebire twumvise yuko Soso Faraja nzi ko ari umugwi ukina amateatre n'amafilme, mbega usanzwe uwurimwo? Oya, uyu munsi ntabwo ndawurimwo mugabo narawigezemwo. Ni ukuvuga Soso ndashatse kwa Brevia Solange, ariko Faraja naryo nuko ari ryo zina nahora Soso narikoresha muri Faraja Group. Rero numva aho sohokeye nabaye oblige yo kukagumana kakazina, na cyane cyane ko Faraja Group ni umugwi nubaha kandi nkunda cyane, ni umuvyeyi wanje muri make. Ego. Bisigura ko utakiri muri Faraja? Oya, ntabwo nkiri muri Faraja vraiment. Bw'impamvu yayo? Byarashitse nyene. Ego, urabizi? Dani hari igihe bishika umuntu yahora aba mu Kamenge akisanga yaragiye kuba mu Carama. Rero numva birashoboka ko nanje nimutse muri Faraja Group mugabo nkaba ndi muri Soso Faraja uyu munsi. Nyene umuntu kugira yimuke afise impamvu yimutse, kumbure abuze amahera yo kuriha inzu yaho yahora aba canke yarose hasumba hahandi aba. Kuri Soso bimeze gute? Okay, reka dufate ko kabaye nk'aga promotion. Kuko muri Faraja Group nari umukinyi mu bandi bakinyi, ariko Soso Faraja ni jewe boss wayo. Nababwiye ko ndi kumwe na manager. Aha ndazi mva ngaha bampaye umufungo. Ego nuko ibintu bimeze. Byagenze gute kwiyumvira gucrea umugwi wawe wihariye avuga ati ubu ni jewe ndi CEO manager nje fata ijambo rya mbere n'ijyanyu? Byakugendekeye gute kugira ngo ubyumvire? Oya, simba shaka gufata ijambo rya mbere n'ijyanyuma, peu importe ko umugwi ari uwanje mugabo ufata ijambo rya mbere n'ijyanyuma ni Imana. Ego, havuye Imana muri uwo mugwi ni wewe. Ego, mu bisanzwe nije nsubira muguru mva simba nkibaye nyene wa wundi wa mbere nyene, urabyumva ndi wa kabiri muri make. Ego, hama byarashitse nkuko n'abandi bose vyoshika. Nakubwiye ni promotion. Ikigira kandi Imana yaravuze ngo canke Bibiliya iratubwira ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi bwiza. Bisigura ngo kandi ijambo ry'Imana riragaruka rikambwira neza ngo ntacyo turi tutagize, niyatugize abo turi. Ikindi kumpaga promotion bivana n'ibikorwa. Hari igihe nyene Imana iba yaraguhamagaye kuzoba umuntu wo hejuru mugabo ikabanza ikakure kugaca hasi kugira ngo umunsi yakudugije uze umenye ko ikiganza cyabikoze ari cya kiganza c'Imana. Sinzi ko ndakwishuye. Ndavyumva. Mu buzima busanzwe iyo umuntu yiyumviriye gutegura nka cane cane nk'uko bavuga ngo wavuye muri team imwe uja gucrea team yiwawe, akenshi ukunda gusanga habamwo intambamyi, hakaba intambara, hakarabanye n'ibintu bizibirira ko umuntu yoshobora kubandanya indoto ziwe. Kuri wewe byagenze gute? Nta ntambamyi wahuye nazo? Nta byakuzibiriye? Nibiba byorosha ariko Imana ni nyembaraga cyane. Rero iranatubwira ngo yatanguje igikorwa muri twebwe n'izogisozera. Ubundi iyo winjije ukuguru kwawe nka wewe wisanga za nzitizi nyene zishobora kukubloka. Mugabo iyo winjiye uvuga uti sije ndiho ni Kristo ari muri jewe, wisanga hari ubundi buryo Imana ibikoramwo ukaza kwisanga wahindutse nk'umuzimu. Reka ndabivuge nk'uko wahindutse nk'umuzimu, igibambaza urashobora kukibomora ukacinjiramwo. Muri make urashobora gushika ahantu nawe ubwiwawe utiyumvisha ko woshika kubera iki? za mbaraga z'Imana wishimikije. Ego, rero jewe nanje byarangoye mugabo kumwe no kungora nibuka ko hari yiri ku ruhande rwanje nkavuga nti irya niyo yatanguje igikorwa muri jewe ni nayo izogisozera. Uyu munsi rero ndico ndi
kubera ko hari ico yavuze canke kubera ko hari ahishikanye ego. Okay. Mu buzima udahuye n'intambamyi uhura novuga ko n'umugisha. Harabaho contraire mu buzima. Nice ikintu ciza naco umaze guhura naco nk'inyungu kuva utegura ibintu vyawe. Ni byinshi cyane mugabo bimwe muri byo nasanze byigisha umuntu uburyo akwiriye kubaho adafise mugenzi we canke oya kubaho udafise mugenzi wawe nticoroshe ahubwo nize ko ubasha kubaho mu nzitizi kanaka mu gihe atakiganza ca mugenzi wawe kirimo ahubwo uri kurakoreshwa n'Imana. Ikindi naco birafasha umuntu dufate nk'ubu uyu urabona userutse nk'umurongozi w'ikintu Dani cyaka kantu nkunze kukigisha ku bantu nukuri birarusha cyane gukora ikintu ariko biraryoshe cyane kwisanga mu mungwe dufate nk'ubu uye tujanye nk'ahantu na Daniela akoze mugabo Daniela atumwe n'umuntu kanaka canke n'umugwi kanaka ariko wowe ukabugiye dufate jewe soso ngiye ku gatwe kiwanje umuntu wa mbere atangura guhabwa icubahiro niyo bariko barapresenta abantu bavuga ati kanaka yaserukiye umugwi kanaka mugabo kanaka yiserukiye biba biryoshe cyane rero hari uburyo naho biba bitoroshe ko umuntu ashobora kwinjira ahantu kanaka kumbure bivanye n'ubushobozi bukafise mugabo basi iyo batumye kati abantu bafise ibi nibi dufate nk'ubu we nk'uko nyene nakivuze aba manager bibi bintu ego wewe wisanga bwa buntu bwagukweze sivyo ugahagarara mu kibanza c'abamanagere mugabo wa wundi yagiye aserukiye managere wiwe urumva nyene nawe ubyumva nyene haba hari akantu nyene kereke guca kakabaza rero urumva ivyo wogira bike vyose mugabo bikitirirwa wewe izina ryawe biba biryoshe cyane kuko niyo hageze kuhagarara mu kibanza kanaka abantu ntibagucira imigani canke ntibagutunga intoki bavuga tujya yarakoze mugabo waserukiye umuntu bavuga ati nuhicare mugabo warushe turamutse nuko rero mu buzima busanzwe tugerageje kuraba abakinnyi b'amafilme canke abastar benshi baba mama akenshi usanga ingo zabo zitarama bivanye n'ingabire zabo. Ikibazo mfise mbega soso ko bikunda ko ibikorwa vyawe bikora ukuri kwame eske umutware wawe aragushigikiye canke niwe asukamwe imitahe kugira ngo utere imbere kuko biratangaje kubona umumama ashobora gutegura ibintu vyiwe kuko kenshi usanga bamwe badivorshije abandi bagumye iwabo kubera ko banka ko babategeka ndazi kuri soso bimeze gute? Dani sinzi iki kibazo mbajije ni kibazo kigoye cyane mugabo kuri jewe kiroroshe reka mvuge ngo kiroroshe kubera nakubwiye burya ibintu byose iyo uri kurabikora uvuga uti jewe imbere nasize Imana byose biragenda neza kandi bigenda uko uvyifuza entre temps jewe imbere yuko ninjira mu rugo umugabo wanje canke uwo nafata nka fiance yasanze ndi umukinyi rero kusanga ndi umukinyi vyamuzana ahantu ategerezwa kubahiriza amahitamwo yanje swate arabyubahiriza swate arabandanya kuko hari abandi rero amaze gufata decision yuko yokorana na jewe canke yobana na jewe yategerezwa kubahiriza amategeko ya amateka yanje canke icondi mu yandi majambo yategerezwa guhagarara muri kiriya kibanza c'umugabo yiyubashe akongera kubaha ivyiyumviro vy'umugore wiwe mu yandi majambo rero urumva nta birebire mfise byo kuvuga kuri ico kintu aranshigikira nyene kuko ni ngombwa nanshigikira uravyumva ni ngombwa nanshigikire kandi ico nkundira Imana nuko
hari igihe bishika nk'utuntu kanaka tukansoba kuko jewe nta kazi mfise shooting urazi zikenera amafaranga hari igihe bishika n'ukuri akavuga ati reka ngira icyo nkoze akashiriramwo umutahe kanaka canke akangaburirira abakinyi ivyo byose ni ibintu ushimira Imana peu importe ko udashobora kuvuga ngo urumva kuko nk'ubu Dani urazi ko hari igihe ushobora gukora filme dufate je nk'umugabo wanje ntabwo ari umukinyi wa filme wanashima nta n'ivyo anakunda mu yandi maja urumva hari ikintu kiba nyene Imana ikabahuza nyene kubera ari umugambi wayo gusa ubundi basi ntabwo ari ubuzima bwiwe kuko nta n'umwanya abifatira wo gukora ngo areka arajya ngo bike urinze umubona agiye kuraba ibintu kuri Facebook cyangwa kuri YouTube n'amakuru yandi urumva ya makuru nyene usanga abagabo bakeneye mugabo ibintu byo kuvuga ngo yicara arabe filme vraiment mugabo bivanye n'ibintu yinjiyemo Dani warutije ko umugabo wanje hari igihe nigeze kubura urabona abakinyi urabona muravuganye n'umukinyi umukinyi arateba ndiko ndaraba amasaha mbona umenga amasaha arancanye ndikuramwo ubwenge nyene ndamubwira ati she ndagusavye umfashe umuntu atarabona filme naramukinishije arakina arakina urumva bisigura iki hari igihe usanga umuntu nyene umva ntavyo akunda mugabo kubera ko uri karabimushiramo abimusunikiramo aramukunda akisanga yakoze ikintu kubera ko amukunda rero bisigura ngo siniganyira cyane nico gituma nyene urumva bitamvuna ntibimvuna kubera ko ndi kumwe n'umuntu ntabikunda mugabo arankunda muri Mike urumva arashigikiye rero urumva ntihoburamwo n'ingorane kuko nakubwiye hari igihe nigeze kuja gukina filme nta saa 8 z'ijoro saa 8 z'ijoro arakugururira ndi kumwe kandi wanashima mu bantu bantahanye canke bamperekeje apana kugutahana kuko uca wumva umenga n'ikindi kintu abantu bamperekeje gushika home barabatipe gusa barabahungu gusa ariko turadodora ikintu cyanjyoheye yababwiye ati merci beaucoup murakoze kuntahanira sheri wanje urumva rero ivyo ntivyo buramwo utubazo kanaka kuko urumva ari igihe ibibazo vyizana nyene wowe utabihamagaye mugabo sinovuga n'ukuri ngo yoba intambamye yuko urugo rwacu rugenda uko rutari rukwiriye kugenda turubahana mu vyiyumviro turubahana no mu kazi haniga havuga ati reka nshiremwo amafaranga na jewe kugira ngo ushobore kukuzamura ndaguteza imbere naho mbona umengo ntibiriko biragenda neza mugabo reka basi nimba bikunda ndagufasha ndagusapoting rero ibyo ndabishimira Imana ibyo rero kuba bikunda ni cya kindi ijambo ry'Imana ritubwira ngo tera intambuko imwe gusa 99 nzomenya uburyo ndabigenza kuko yagitanguje iyo atanguje umurimo muri twe nizo busozera mu yandi majambo so urabaye umukinyi wa filme ati jewe sinokina jenyene reka n'umwana wanje akorire mu mwuga wo gukina byagenze gute Dontia aba umukinyi wa filme byakujemo gute kugira ngo uyu munsi nawe abe ari umwe mu bakinyi babarizwa mu gihugu cy'u Burundi Shadani hamwe no kwishura ngo urumva ngo je naramubajije ambwira ngo urabaza mama ubwo rero jewe ndakubajije je Dontia nagiye kuvumbura ko nawe afise impano yo kuba umukinyi akagira impano yo kuririmba kuko yarandika yarandika akandika nk'indirimbo igihe yaramaze guca ubwenge pore cyangwa ugasanga ndagasanze ahantu kicaye kariko kararirimba nyumvira none indirimbo ko atahantu ndayumva namubaza agacambwira ngo niyo ndiko ndakompoza runga cyamvuga ni uyu mwana kazoza kiwe ndabona umenga kazoba gahagaze neza umwana namujana mu ma repetition muri Faraja Group nkabona ko arabibamwo Dani Dontia yigeze kuntangaza umengo yarafise 9 mois sindavyibuka neza nimba atarafise umwaka mugabo ico nibuka nuko atari bwatambuke ico gihe twari twice
nari ngwaye bari kumwe na petite sere wanje bariko barafungura ni ukuvuga bari bafise ibitumbura umenga 8 umwe wese yategezwa kurya 4 umwana ataratambuka umwana w'amezi petite ko yari afise umwaka canke amezi ico nibuka nuko atatambuka rero mutoyi wanje hari uburyo yafite inda nyene kubera nyene hari uburyo nyene usanga umwana asanganywe impwemu y'ubufyi umukobwa wanje rero ahitana bya bitumbura no kuvuga je nari niryamiye ahantu nyene urumva meze fo abana bariko barafungura umukozi nawe ari mu kandi kazi kiwe hariya Donsia uburyo yinjije bya bitumbura vyiwe mu ikanzu yambaye ntabwo nzi wiki arabibika vyose arabinyegeza nukuvuga iki ibitumbura dufate vyari 8 sivyo yanyegeje 6 nukuvuga yararindiriye we aratora igitumbura ciwe ca mbere arajya mutoyi wanje aratora igitumbura nukuvuga 6 bisigaye mu isahani umwana uburyo yabishize mu ikanzu yambaye Daniela n'uyu munsi sindabizi uranyumva mutoyi wanje atangura kurira ndamubwira none ico gihe nari ngwaye ibintu nyene nanje ubwanje ntatahura ndavuga none aba bazimu ko narozwe ico gihe nari nararozwe nanje ndavuga none babazimu nibo bantwariye kumbe donti yabishize mu ikanzu babazimu nibo bantwariye n'ibitumbura vy'abana urumva numva ndabaye desi ndababara sana mbonye mutoyi wanje arira muga nkabona donti aratuje mugava afise isura yakababaro kanaka Dani n'utari kurana nuko atariho waruri sirivuze urumva niho womenya ati burya donti ya vraiment donti ya musanzwe ntiyarashobotse kuva kiri mutoyi urumva kuvuga bya bitumbura rero ndagera ahantu ndumva ko mbaye numva mbabaye ndabwira mutoyi wanje nta yandi mahera nari mfise ndamubwira ati fata icyayi rero ukinwe nta kundi mwihangane murindire midi gaca gakomeza karira ndahaguruka Daniela ndakubita umwana petite sere ndamukubita ndangije ca ndasubira ku gitanda ndaryama kandi urwaye nari ngwaye muga ikintu canteye inzigo we yari afise 5 urumva ariko ararira muga umwana atarakwiza n'umwaka aricaye aratuje urumva numvira impuhwe wa wundi akiri muto kumva ujya akiri muto niwe yabinyegeje niwe gisuma uravyumva yani mu nyuma rero ukuntu ngo nagiye kubimenya byagenze gute inyuma yo kubona ko mugenzi wakubiswe urumva wa mwana caricara aratuza akiri muri ahezagurika mabuja atangura gukuraho igitumbura kimwe urumva kimwe neza araduza ikanzu bien aratora kimwe isahani mugenzi wacu arabibona niko guca bimyera tugende kuraba dusanga niho hahindutse mu bubiko canke muri boulangerie sawa uravyumva bitumbura ndabikurayo cyo ndabishira ku isahani Daniela sinaronse ico nokora nararaba umwana mwenyewe yari uruzingo ntaho mfiseho gukubita yari yonze yo donti yari muto cyane mana yacu singira hano nkubita singira ikintu nakimwe kigira kandi niyumvira eswe umwana ubwenge yabukuye donc yari yabinyegeje kuko kunyegeza justement peut-être wabyumva ikindi gihe afise 3 ans et demi yariba amahera akanyegeza akiba amahera urabona umukozi hajya avuye gusuma hari ahantu twatereka amahera donti agaca agenda akayiba akanyegeza kucya kama yabikoze enjour ndarira niyumvira none umwana wanje no musaragiki acarambarira ati mama ufise ikibazo nyabaki ko mbona uri kuririza ndamubwira nti donti imisi yose je bahora banyiba amahera mugabo mbafise basina yandi pembeni cyangwa mvuga nti reka nsume umwana wanje ntiri gubusa mugabo uyu munsi nta n'ikingorongoro mfise acambwira ati cyo nico kibazo reka ndaguha amahera genda usume Daniela ndacangana ikiguye umwana amahera yakuye umukozi kubona ya mahera acarambwira ati aya mahera asa n'amahera mvanye
kwa makara yaravuye kugura amakara atarasuma ibindi aya mahera je ndiko ndayaraba mbona umenga asa nayo mvanye kwa makara umwana acangira ubushakashatsi bwo kwinjira menye ahakuye amahera casanga ahubwo banke yimukiye mu nzu umwana afise isashe y'imbombo urabona ya sashe y'imbombo niyo abikamwo amafaranga Yesu we twirwa turibwa ntitumenye umuntu wiba Dani maze kumubaza ijambo yambwiye ati mama jewe ikintu nanka mu buzima ndangurwangara urakoze umwana wa 3 ans cyangwa mu mazi guhera ico genja ndabona nti uyu mwana ubwenga afise ntabwo bufatanye n'umwana wo kwicarika ahubwo uyu mwana nkwiriye kumuvyazamwo umusaruro mu yandi majambo sawa ndavuga nti rero uyu uye ubu kawusha afise umuntu yomukubita muri scenario kanaka yobishobora rero ncamba ndamwinjije mu mwuga muri iyo nzira acara nabikunda kandi arabikunda kandi urumva noneho ni n'ibintu asanzwe amenyereye mugabo ico shimira Imana nuko kera Donsi yari umuntu agoye cyane naramujana gusenga akarira kugira ngo bamwinjize mu rusengero wamenga yatewe n'abadayimoni twarinda guterura tugafata ku nguvu umwana nihenze hajya winjira muri mwemu cyane nkinjira muri mwemu Dani umwana bamungarukanira yamaze gufata inzira ngo ariko arataha urumva abantu bakaba aribo bamumenye kubera nyene kara kantu nyene kamenyekanye cyane ukuntu abantu bari bakazi bagaca bakagarukana kuri eglise urumva mugabo inyuma yo kuba ndamwinjije muri uwo mwuga je nabifashe nk'ivuga butumwa zangeso zose ubu zaraheze ubu arakunda gusenga nta ntambamyi zo turabona ahura nazo ugerageje kuraba par rapport yiwawe we ku ruhande rwiwe nta bintu bimuca intege bimutuma atoshobora gutera intambwe ngo atere imbere ibyo ntibibura mugabo ndiko ndaraba mbona umengo igikomeye cyane n'icyari muri make mugabo ibyo ntibibura hari igihe umwana nukuri hari igihe nanje ndamwumvira impuhwe Daniel urumva aravuye ku ishure agaca asanga nateguye isakoshi ya shooting urabyumva tugahurira mu nzu nukuvuga yinjiye urupangu nanje sohokanye isakoshi kuko ndaza amasaha yiwe kandi simba ashaka gucereza abari kuri tere isakoshi y'amakayi ikinjira mu nzu umwana nanje nkamutora arigenda mujanya ndafunguye hari igihe usanga uwo munsi nyene ku mufuko bitameze neza nkaca ndamujana n'ikirenge uravyumva hari igihe akoma induru mama ndashonje je sishaka kugenda nafunguye minjya narura amasaha nkabona umengo nzoba ncereje abari kuri tere nkaca ndamutwara uko rero urumva ibimuca intege ntivyobura navyumva mugabo ikintu gikomeye cyane muhora mbona nyene kimubabaza niyo nzara vraiment aracidoga ko cyane donc arakunda kurya ndamwige ntakunda kurya kuko kenshi mu gatondo vraiment agenda atanafunga none umuntu umva yanyegeje ibitumbura uwo muntu umva kari akantu Imana yari ishaka kunyereka musanzwe kugira ngo umwana ntahure mbega mfise umwana nyabaki muri make yego turiko turaja ku musozo w'ikiganiro cacu ariko hari utubazo tumwe nifuza kukubaza ugerageje kuraba aho watanguriye ugitangura timu yawe naho ugeze uyu munsi mbega hoba hariho itandukaniro hoba hariho akarusho kariho cyane mbere cyane rwose ego pempote nyene ko ntarashika ku ntego cyangwa ntarashika aho nifuza mugabo hariho akarusho kuko twabitanguye umengo ni nko gusimba ikibariko muri make ibintu by'abana ariko uyu munsi hariho abantu bamaze gutangura kudutera intege ndibuka ko ari igihe kimwe nyene papa Donsi yayigeze kunantuka arambwira ati ivyo bintu sinkeneye ko umwana wanje ubimushiramo bizomwonona mu mutwe un jour haca habaho umuntu
acakora igikorwa nyene cari igikorwa ciza. Donse yandaze yaraciye kuri iyi TV, kuri iyi TV muravugana ku kintu c'ukuntu Abere yaje kumuraba. Ico gihe rero Abere acakora ikintu muri kado yari yatekereye umwana, apaho yuko hariho amafaranga yamuhaye pembeni, ariko yari yamuzaniye n'amakaye. Tena twari mu bihe vy'amashure, ayo makaye acakoreshwa nyene, umva abana benshi barayakoresha, barashikirwa. Amem tanatwe turabona ko amahera twari gusohora yari kuba amafaranga menshi, turiko turaraba. Papa wiwe yongeye araraba n'utundi tuntu, hariho utundi tuntu usanga ubukado abantu bamuhereza, hari nk'umukubise 20,000 akavuga ati umwana ari n'impano 20,000 akamuha, hari n'abandi bamuhereza na 50, hari abamurondera kuri phone bakamutera intege mu yandi majambo, tugaca twisanga umengo hariho utuntu kanaka tugenda dupunguka nawe ico comva ku mabezwe y'umwana. Rero ivyo biramutera intege cane. Aca arambwira ati nta ngorane reka nemere umwana basagume muri ivyo bintu, mugabo kwemera uravyumva iyo biba bivuye. Rero bisigura ngo ubwa mbere tukibitangura vraiment wabona ko ari ibintu vyo gukonsoma gusa. Bizokwama gukonsoma, kwanza uriko urakora ibintu abantu baragutuka, uriko urakora ibintu abantu ni ukugucira imanza gusa, kandi uri kubisukamo umutahe. Ariko uyu munsi bimeze neza, hari ababitahura bakanakubwira ati reka ndakugurira aka. Vya bindi wahora ukora wenyene ugasanga ahubwo bitanguye kugirane gupunguka porepore. Akarusho rero novuga nako, kandi biratuma umuntu amenyana n'abantu cane ku rwego rwo hejuru. Rero ivyo nivyo bintu biba bikenewe cane ubundi mu buzima bw'umuntu. Undi muntu yavuze ngo iyo umuntu abaye hakenera abantu cane, kandi hajya gutakaza umuntu ni nkaho ubutakaje ubutunzi. Ego nuko. Turiko turinjira ku musozo mu kiganiro cacu, twitega iki Soso? Twitega iki kuri wewe gishasha? Jewe vraiment ibintu birahari bimeze neza n'ukuri. Ndafise filme, kandi ni filme iryoshe cane vraiment. Ego en plus de ça, filme yitwa gute? Yitwa Umuzi w'urupfu. Umuzi w'urupfu. Umuzi w'urupfu. Abo yirondera hehe? Kuri Soso Faraja. Nuko filme iryoshe, irimo ama action, abantu benshi barakunda ama action. Irimwo n'ubugome, nico kintu novuga. Ego nta bwicanyi bwa grave burimwo, mugabo harimo uburyarya buteye ubwoba. Kandi yabonetsemwo Donse niwe yayiserutsemo nka actrice. Rero urumva iraryoshe cane basha. Filme ikinwe n'umwana, te n'umwana agakora ibintu vy'ubugome uca wumva ko iryoshe, irimwo ubuzima kanaka. Umuzi w'umusaraba kweli. Umuzi w'urupfu. Sorry, nari ndayitiranye na filme ya Umuzi w'urupfu. Kweli umuzi w'urupfu. Filme nayise Umuzi w'urupfu kubera ko numva nkeneye uburemerezi bwa filme. Mu bisanzwe irimwo imico itatu. Hariho uburyo papa Donsia muri filme hamwe na mama Donsia batagize amahirwe yo kubana, kubera ko papa Donsia yari afise uwundi mugore yamukunze. Apana papa Donsia yakunze, yamukunze, kandi we yari yifitiye n'akantu kiwe. Urumva tuvuze akantu ca wumva kanoti. Hama mugabo papa Donsia aza gukunda mama Donsia. Nyuma yuko papa Donsia akunze mama Donsia, baca baba muri vya bindi vy'abasore n'inkumi, bisanga baronse umubebe atavyo bari biteze. Famille yiwe ikifata decision yuko batazigera babana. Mugabo aho nyene abantu barakundana, bavuga ati sawa rero ko batubujije ko tubana, reka twikundanira ukunyene, ntituzobana mugabo urukundo rwacu nta numwe ahari wuko yodutandukana. Urumva iyo ni kote imwe, nukuvuga iri mu makote menshi. Mugabo igituma nayise Umuzi w'urupfu nukuvuga iki, papa Donsia ntiyashoboye kubwiza ukuri famille yiwe
igituma yinjiye muri kiriya cyaha ko akunda ujya mugore cyane kurusha uko akunda wa wundi yamurondera w'amahera. Famiye yiwe yayisiguriye kugira ngo ntahave bamwiruka ko cyane, aca asigurira famiye ko impamvu babaye muri biriya bihe na mama Donsia ari ukubera ni vya bindi muba mwicaranye n'umuntu nko muri make yanka kuvugisha ukuri k'urukundo nyakuri ruri kwande kwa mama Donsia. Ivyo rero bica bituma famiye yiwe ivuga ati nta kuntu twamubanisha na mama Donsia, yoba agiye kubana umva premièrement ntibakundanye ntibagize nte, yoba agiye mu rupfu, urumva yoba agiye mu rupfu, ibintu nk'ibyo baca baba rero imbogamizi kuri kote ya papa Donsia, iba imboganimizi kugira ngo ntibabane. Mugabo urumva ukuri kubitse nde papa Donsia. Rero mugabo umwana baca bamusigurira ijambo ry'uko mama wiwe amubwira ati burya umuntu yatumye je naso tutabana ni famiye yiwe. Umwana acashira mu mutima akazikira kuko azokwihorera kuri famiye yiwe kwa papa wiwe. Rero urumva ama-action menshi canke ibikorwa bipfuye biba ku mwana, kandi umwana ntigera vyerekana ko ari mu rujya muryango kugira ngo awubomore, ahubwo agaragaza ko ari mu rujya muryango kubera ko n'ubundi se na nyina nta mahirwe bafise yo kubana. Mugabo we target yiwe ashaka kubomora iriya famiye arimwo kugira se na nyina bikunde bashobore kubaka. Mugabo umuco aho uri wawumvise ni kuri papa Donsia, ni wabitse ivyiza n'ibibi muri we. Rero urumva nuko film imeze niko yubatse muri make. Urumva ni film iryoshe vraiment, wogira amahirwe yo kuyiraba, irimo inyigisho nyinshi ku makote yose, ku myiyumvirire, guha agaciro ivyiyumviro vya mugenzawe, ikagira n'agaciro kuko umuntu agomba kubwiza ukuri ikintu kiri mu mutima wiwe mugenzi we kugira ngo aronke uburyo yomufasha. Nico gituma nahise umuzi w'urupfu muri make, no kuvuga umuzi nawe uracyumva ni ikintu iyo kiva muri make, no kuvuga kiriya kibi cyavuye hehe muri papa Donsia, kandi kiriya kibi nico kigomba kize kwica la famille yiwe kubera iki yakibitse muri we nka umengo sinzi. Ari akantu muri ino minsi nkunze kuvuga, burya iyo uri kuragaburira intambwe cyane canke biriya bindi bikoko by'inkazi ukabigaburira Dani, uba wumva umengo uri kurakora iciza, shaka gikure, shaka gitagati, ariko kujya ucagura inda ejo ukazobura ico kugiha, nta bwenge kigira kizoca cihereza wewe hama c'est fini les histoires, gice kiva ngaho kije kurondera n'abandi bantu. Urumva sikosa kuri kiriya kintu, ahubwo nikosa ryawe uri kuracorora mu yandi majambo. Ego umva filme nyene nuko iraryoshe kamere. Reka ndabatumirire mbuga muko muradukurikirana, ndabatumiye kuja kwiraba vraiment, yatubwiye ko uca kuri Soso Faraja. Soso, hari akabazo ka nyuma nkunze kubaza abatumire banje, niko kabazo karangiza ikiganiro. Karavuga kati nk'ubu turashitse ku iherezo, turabizi kubesha ko ari icaha, kwibana icaha, gutukana n'icaha n'ibindi byinshi by'ubwoko butandukanye. Hama turashitse ku iherezo, dusanze kumva ivyo batubwira ko ari ivyaha ntivyari ivyaha. Nicaye kintu wewe wo kwicuza waretse gukora uzi ko ari icaha. Dani nukuri kw'Imana usubije ahandi hantu. Dani basi reka ndakubwire, dama vision harakizwa ikintu nakunda cyane wari umuziki. Nukuvuga uyu munsi nibaza ko ukwisonzesha kwa mbere mfise muri je nisonzesha boîte. Kuba ntajya muri boîte ndabifata nyene nko kwisonzesha, nukuvuga hariho ikintu ndiko ndiyima kameme kubw'icyubahiro c'Imana yanje. Urumva nohava nisanga nyene nicujije ati kubera iki nagiye muri boîte.
kubera iki nagiye muri buwate kubera iki ibintu nk'ibyo urabizi ko imana ibona mbari ibona kure cyane aho amaso yacu twebwe tubasha kubona bisigura ngo hamwe novuga ngo urumva ngo nzokwicuza ibi cyangwa nokwicuza ibi kandi imana izi ko nkunda umuziki kurusha ibindi bintu muri make jewe swingizi wanje kera kari akaziki kari akabare silivupura akabare usibye ko n'ubu nyene ndayaronse niyonje nyene mugabo ubu ngenda bitandukanye kameme mu rupfasoni ego nuko nyene uducishiriza ko nk'akaziki gatoya ugatamba akaziki gatoya wapi Bibiliya ivuga ngo ivya kera vyaraheze dani ubu ndicaremwe gishasha haleluya gusa nyene urumva hariho nk'akaririmbo ubu uyejewe iciza ca vyose urabona iyo utaye buriya buzima bwiza imana ibifise ubundi buzima yamaze kugutegurira muri uyu mubiri basi muri buno buzima bundi winjiyemo rero ubu uye biraryoshe kuko naho ntaja muri boîte jewe numvise ahantu hari igiteramo vraiment kenshi ndakunda kuhaba na cyane cyane ibi bintu byo kuririmba ko je n'ikintu ca mbere cyankwegeye mu gakiza ni indirimbo abaririmbyi baririmba ego bisigura ko no mu giteramo canje uzobuhari we nawe ivyo bito wewe uri umuntu wanje navyo uti none ego nzoba ndahari nyene kuko ego nuko no sasa reka ndagushimire kutambajije none indirimbo numvira ikiradunda mu mutima wanje oh my god sorry mva natwawe okay fugasi niyahe ndirimbo wumvira ikiradunda mu mutima ivuga ndagukunda mana wete amo yerere kuko wabanje kunkunda gusa nyene ikibazo nifite ndagufitiye ijwi shaho Aisha ni danje nyene urumva nuko gusa ndayikunda iyo ndirimbo iradudubitse indirimbo iradudubitse dani nubu urabona kirakubita muri jewe nguma ndayumva ubundi uyu muntu yaririmbye urabizi imana imufate neza muri make imufate neza imufashe n'ukuri Daniela ndagukunda hari uburyo nyene uririmba indirimbo kanaka umuntu akumva ko hari ubuzima kanaka ubundi uri imana yazanye mw'isi nico kintu numva novuga eko iyi ndirimbo vraiment irimwo ubuzima bukomeye kumva ko nima erega abantu benshi bumva umengo bobwira abantu Dani ndagukunda naragupfiriye naragizene ariko banza wiyumvire ku rukundo imana yagukunze kandi rega burya imana nayo ntibiyigwa nabi kuyihereza keya urumva uyibwiye ndagukunda bana we ikivuga ati nza naronka umuntu umwe vraiment tubyumva kumwe kuko abantu benshi baba bumva umengo hamwe noja kubwira naka ko ndamukunda nivyo byiza ariko imana bakumva umengo bakwiriye kuyibwira mana urakomeye uragororotse urahamba ego irabizi byose kandi vraiment n'ubuzima bwayo kuyibwira biriya bintu byose irabizi biraryoshe ni bon mugabo kuyibwira ati nanje ndagukunda kuyibwira ko ubuntu yakugiriye ntiwari ubumerita n'akantu yagufyondeye muri ni favere s'il vous plaît urumva ni favere rero biraryoshe cyane nawe imana ikomeze guha umugisha ikwagurira imbibe kabisa ego reka ndagushimire rero sose merci beaucoup nizere ko mu giteramo ca le 12 mai uzoba wibereyeho je nzoba ndahari n'ukuri kw'Imana nimba atari vya bindi bihinduka nyene urabizi Dani nyene bizobaho hari igihe imana yodufasha cyane ugasanga nyene ntibihindutse nyene ego mugabo amapa nifuza kuhaba muri make imana izobikora amen reka ndabatumire namwe muriko muradukurikirana n'itaki 12 uku kwezi nyine kwa gatanu aho azoba ari igiteramo kidasanzwe citiriwe umutima ushima event kuhaba n'uburenganzira bw'iwawe ariko ndavyemeza yuko
kwinjira ni ku buntu ariko gutaha uzotaha unezerewe cyane cyane kubera ko azari ubwiza bw'Imana sirivupe amen uko twaramutumiye mpemu yera niho azoba ari abamarayika niho bazoba bari ubwo rero urumva ko bizoba ari ibintu bidasanzwe yes reka ndabashimire rero mwe mwako muradukurikirana muri kino kiganiro ndi kumwe na manager yitwa Soso manager adasanzwe ndamushimire ko yebeye tugakorana na cyane ko ibiganiro byacu byagenze neza gira commentaire nimba akajambo kamwe kakunezereye uko ikiganiro wakibonye na share kugira ngo ikiganiro gikurikirane benshi bashoboka naho butaha mu kiganiro gikurikira ciao